uno numwe mu minsi yanje y'amahigwe ntazigera nibagira mu buzima bwanje. Uti vyagenze gute? Isangemwo. Iyi nkuru yanje niyo nkuru iriko iravugwa ahantu hose n'ukuri. None nije wa mbere ntwaye sheri wanje mu modoka baga. Isangemwo. So duhure nawe ndakwicaze muri iyi voiture yanje nziza cyane. Ariko atari kubw'imvo z'ivyo utanguye kunkekeramwo, ahubwo kubw'ubutwari bwacu no kudapfisha ubusa amahigwe yacu. Isangemwo. Niwibagira icampuje nawe uzontakaza n'ingoga. Kandi uko dutindana niko tumenyana neza. Ariko kumenyana kwacu neza ntibiduha kumenyerana ngo dutibanga maze bitwibagiza icaduhuje. Isangemwo. Uno numwe mu minsi yanje y'amahigwe ntazigera nibagira mu buzima bwanje. Uti vyagenze gute? Isangemwo. Nazindutse nk'abandi bose nja gukora uturimo tw'amaboko, nuko nkoresha amaguru mu kuja ku kazi. Ngeze ku kazi nkoresha amaboko n'umutwe nk'uko bisanzwe. Aha maze akanya gato ntanguye akazi numva telefone yanje irasonye. Sinihutiye kuyifata ngo nitabe kuko nari interesa n'akazi gusa. Uno yampamagaye kuri fone ntiyarekeye aho ngo nuko ntitavye, yarasubiriye arahamagara maze nditaba. Ncitaba yaciye ambwira ati Fabien, ni vyiza kuba witavye. Umva ndakubwire rero Fabien. Isangemwo. Hagati yo kuguha akazi ngiye kuguha kazogushikana kuco ngiye kuguha kamahigwe yo gutsindira kano kanya nyene, urahitamwo gutsindira ku kazi canke ayo mahigwe y'ico kintu ugiye gutsindira mwaka kanya nyene. Isangemwo. Nabuze ico nishura no muntu muri aka kanya nyene kuko we yarampamagaye ambwira kanzi neza, ariko je sinarinda muzi. Naciye mbanza ndamusaba umwanya w'iminota 30 wo kwiyumvira kuri kano kazi ndetse nano mahigwe yarampaye, maze nawe yaciye ambwira ati nta ngorane niyumvire kuko n'uburenganzira bwawe kwiyumvira ku mahigwe n'akazi. Isangemwo. Aho nyene nanje naciye nikora kuri telefone mpamagara sheri wanje na kuko nzi ko akunda gukoresha umutwe cyane mu kwiyumvira ibirenze, maze nanje ndamubwira tumva sheri. Isangemwo. Hagati yo kuguha akazi ngiye kuguha kazogushikana kuco ngiye kuguha kamahigwe yo gutsindira kano kanya nyene, urahitamwo gutsindira ku kazi canke ayo mahigwe y'ico kintu ugiye gutsindira mwaka kanya nyene. Isangemwo. Ena nawe mwako kanya nyene yaciye ambwira tumva sheri, akazi niko mpisemwo kuko vyose mu buzima bigenda neza kubera akazi. Naciye ndamubwira ati sawa sheri, ndasubira ndakuvugishe mu kanya gato kuko umfashije guhitamwo neza. Isangemwo. Naciye ntangura kwiyumvira ko iki kibazo ngira ati uno muntu ashaka kuma akazi kandi niya kama kamana n'umushahara wa buri munsi, umushahara w'indwi canke ukwezi. Sinzi igihe bizontwara kugira ngo mu mushahara wanje nkwiza amafaranga yo kugura ico kintu ambwiye, ikintu yipfuza ko ngirirwa amahigwe yo kugitsindira mwaka kanya nyene. None se ko nzoguma mbaho kandi nkabaho mu mushahara nyene, kandi nkaba nzi ko amahigwe aza rimwe mu buzima, ariko kandi umushahara uzova muri kano kazi agiye kumpa. None ayo mahigwe yambwiye nayahe? Ariko bisubiriye n'aka kazi nako n'amahigwe mpaye. Isangemwo. Naciye ntora telefone yanje telefone no muntu nanje ndamubwira ati umva n'ubundi vy'ubu buzima byose vyubakiye ku mahigwe pe, isemwe ayo mahigwe kurusha ko kazi ugiye kumpa, kuko nubu mpamagaye ndi ku kazi, ariko kano kazi nkora nikaranshikana ku mahigwe yo kuronka ico nipfuza mu ubu buzima. Yaciye ambazagira akambwira ati Fabien, uko ndakuze umpaye inyisha ari uko hanuje uwundi muntu. None Fabien, ubu hanuje niyi nama kugiriye koko? Namushubije ati jewe iyo mpanuje kenshi birapfa, ubu nihitiyemwo pe, ndabizi ko ninahomba ari je nihombera kandi nibanga ryanje, ariko ninunguka ndazi ko nisi yose bimenya ko nungutse. Yaciye ambwira ati Fabien, reka tureke gupfisha igihubusa jewe ndi. Yambwiye izina ryiwe, ncumva izina ryiwe numva numukire twese tuzi, maze arambwira ati ayo mahigwe sa yandi naya, birategwa nawe ngahi hitiremwo. Isangemwo. Hagati yo kukubwira inzira naciyemwo mu kurondera amafaranga yo kugura voiture nziza nipfuje kukugabira, n'udufaranga duke tuyiherekeje nk'umuntu wacu ukora neza tukisangamwo, hama ivyo vyose nkabikwima kubw'iyo nkuru ngiye kukubwira yuko naronse amafaranga nawe ukayicamwo kazoyaronka, no kuguha iyo voiture n'utwo dufaranga maze ukitahira uhisemwo iki. Fabien, ivyo ndabikubwiye ndiseriye nawe wishurana ubuseriye. Isangemwo. Wana hageze guhitamwo nta mwanya nahaye umukire pe, naciye ati iyo voiture n'amafaranga nyakubahwa ibindi nzigwariza. Nahisemwe amafaranga n'imodoka kuko inama maze kugirwa n'abakire bambwira uko baronsa yabo mafaranga, naraziciyemwo nsanga zidasa nizo ndi gucamo pe, mfisha amahigwe ubusa Imana inyihereye. Reka umukire yaciye ambwira ati musore, uri umunyabwenge ntusanzwe, inkusanga handa kugabira urabikwiye. Isangemwo. Naciye ako kanya nyene telefone sheri wanje na ndamubwira ati sheri, tegure vuba vuba nk'imvura igiye kunyagirira umumotari mu kibira, wereka aho tujana. Sheri ntiyantebe
yantebeye yihuse cane duca turakwakwanya tuba dushikiriye umukire mu kanya gato. Tugishikira umukire yaciye ambaza ati uwo muri kumwe nini? N'ubwoba bwinshi cane mba ndamubwiye ati ni sheri wanje nyakubahwa. Nabivuze nzi neza kaca ambwira ati musore nari ndabizi ko ari ivyo vyanyu. Je bijya nakubwiye nari muri joking yari mikino gusa ntabwo nari seriye. Ariko umukire yabaye ambwiye ati we na sheri wawe nimwegere hano mbabwire. Isangemwo umva muko uri umunyamahirwe ko bufise Fabio iruhande yawe. Iga kumusaba ibintu biremereye kuruta ivyo wowe umusaba. Kuko yaba Fabio ari umuntu asanzwe ntabaje kugabana hano. Namubajije ibibazo vyananiye abantu benshi ariko we yabitoye kuko ntiyigeze apfisha ubusa amahirwe namuhaye. Namusavye guhitamwe akazi n'amahirwe ahitamwe amahirwe. Namusavye guhitamwe inkuru yuko nageze ku mafaranga yanje kugira ngo nawe azagere ku mafaranga yiwe. Aranka iyo nkuru arambwira ati iyo nkuru ni yawe boss. Ndashaka amahirwe yahisemwo nayo kumugabira voiture nziza cyane. Yayihisemwo none doraje ngo ndamugabire kandi aje muri kumwe. Isangemwo nawe. Isangemwo namwe rero. Isangemwo umva ndababwire mwese. Twese kugira ngo tugere kuri ibi vyiza vy'amafaranga abana beza amamodoka meza n'ibindi. Ntituje ngaho ngo tubabeshe ngo nuko dukora cane. Ahubwo nuko amahirwe twaronsemwo ubu buzima tutigeze tuyapfisha ubusa. Twayakoresheje neza tuyavyaza umusaruro nk'uko Fabio abikoze. Isangemwo inama ya Ena ku ruhande rumwe umenga irumvikana. Umengo niyo koko ariko ku rundi ruhande iyi nama ya Ena ntikijanye n'iki gihe turimwo kuko mwarimu yanyigishije primaire ari Dubai ku bw'amahirwe sinobimenya. Sinzi amahirwe yagiriwe yariyo ariko ni ku bw'amahirwe pe. Isangemwo nuko rero ntugafyinisha amahirwe. Ubu nturi kumbona mu muzinga w'imodoka nziza cyane na sheri wanje. Aha ni kubwo gukoresha amahirwe yanje neza n'ubwenge Imana yanyihereye. Biruka ariko ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.